Ndongeye kubaramutsa Barundikazi, nshuti z'Uburundi, sanzwe muba mu bihugu bya Buraya, Amerika, Australia, Afrika. Muri Afrika nongeye kubaramutsa. Mfashe kano kanya, jewe banyita Muregwa Angelique, nkaba mba hano muri Amerika. Nari mfashe kano kanya kugira ngo ndabagezeho ubutumwa bukurikira. Hari umuvyeyi ukwiye gushigikira yitwa Ella Uwimana, akaba ari mu bariko barahiganirwa gutwara igisate kurongora c'ababa mu bihugu byo hanze, diaspora y'Abarundi. Ariko arahiganirwa, nkaba nashaka rero shingira intahe canke ndabamenyeshe, ndabasabe ko mwashobora kumufasha mukamutora, murunda amajwi kugira ngo akore, kuko n'ubundi asanzwe ari umukozi akora ibintu bigiye bitandukanye hirya no hino mu bihugu byo muri Afrika, mu maporogaramu ya leta menshi ya leta atandukanye, ibyo agenda afasha bitandukanye hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Muzaza mumukurikirana ibikorwa byiwe kuri interineti. Nkaba nabasaba rero ko mwamurunda amajwi aho muri hose, abari mu diaspora muzaba mukoze kugira ngo ibyo bikorwa byose arimo arakora bizagende neza, kandi tumushigikire twese aho cyane cyane abantu bari hano muri Amerika nibo bakwiye kumushigikira, n'abari muri Afrika, Australia, Canada nibo bantu bakwiye kumushigikira. Kandi ndibaza yuko ibyo bikorwa azaba ariko arakora azabisangiza isi yose izabibona, kandi mwese bizabashimisha, kandi natwe bizadushimisha muramutse mumutoye. Kandi nifuza yuko ingufu ziwe tuzongerere, tumuji inyuma, tumushigikire. Kandi nimwamushigikira, ndazi yuko ibikorwa byiwe byose bizagenda neza mu bintu byo gufasha. Kandi nkaba ndabashimira cyane ingene mugenda mudushigikira mu bikorwa tugenda dukora ku isi yose. Ni byiza cyane, burya ntabwo ushobora gukora ikintu udafise umuntu agushigikira. Ndabashimiye cyane, nukuri Imana ibahezagire, kandi ndabifurije Noheli nziza, umwaka mushasha mwiza. Imana izabarinde mwese aho muri.